musi reka mfate ya helicoptere yanje ndabasimbana ahantu ko mfashe imodokari no hava ncegwa bigaca bingora. Aha rero iyi helicoptere yanje iramfasha akazi sinokubesha. Mu kanya gatoya tuzoba dushitseyo wamaye inka. Ntimugire ubwoba handabasafukana tu. Twigiriye hariya mu Rutana wampaye inka byasha turaronka agasukari tuzana. Mana yanje turose umwanya Rutana yose turayizunguruka, reka twururuke. Ata abantu mbonaga basha bagiye hehe abanyagitanga. Mu Gitanga naho ntihashushe ngo hasigaze. Aha twashitse rero, aha naho bita muri komine Gitanga, mwe mutari muhazi. Muti none ngaha mu Gitanga tuje kurondera iki? Ikiganiro cy'umuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana cyerekana ko muri gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri 2023 ushira 2024 abanyeshuri 3583 ko aribo bahevye ishuri. Muri abo 3511 biga mu mashuri shingiro, abige bakagera ku 1842. Komine ya Bukemba akaba ariyo iza kwisonga aho bahevye 1645 mu mashuri shingiro. Muri abo abige bagera ku 252. Hakurikira komine ya Giharo aho bahevye abanyeshuri 1278, abigeme bakaba ari 520. Muri komine Gitanga hahevye abanyeshuri 485 mu mashuri shingiro, abigeme bakagera ku 190. Muri komine ya Rutana hahevye abagera ku 454, abigeme bakari 199. Muri komine ya Musongati hahevye 363, mu gihe muri Kayove naho hahevye abangana 286. Kuko cyo cyegeranyo kivyerekana ngo imvo nyamukuru zituma abantu baheba kwiga ngo n'ubukene mu miryango, ingwara. Makomine ahantu bibe na Tanzania naho nka Bukemba na Giharo abana b'abahungu barahiba ishure bakagenda guca amafaranga muri Tanzania. Eka ngo hariho n'abavyeyi usanga badahimiriza abana babo kwiga n'ibindi. Umuyobozi w'indero vyifata kibanza mu ntara ya Rutana Donere Sishishayo amenyesha ko bimwe mu byo tuma abana badata ishure ko ariko bufungurirwa ku mashure ivyo bita cantine scolaire. Atera kamo abavyeyi kwitwarika indero y'abana babo kubahimiriza gukunda ishure. Rero wampaye inka twumvise ibi bitigiri ari vy'umurengera, tuvuga dutireka twishikire kuri tere kabisa, dusuzume neza ibi batubwiye ngaha mw'iradiyo vy'ubukene n'ibindi ko ari vyo biriko biratuma indero itituka. Erega n'abamenyesha amakuru mu batahure wampaye inka arashobora kugenda kuri tere akarondera amakuru mugabo tuntu tumwe kameme akatwibagira. Ariko jewe umengo bagabo mengo ntibikwivyo bituma mengo hariho utuntu bibagiye kabisa. Nivyo hariho ubukene ubwo buri mu gihugu cose, ivyo nta nuwo biharira. Koba hariho abavyeyi badahimiriza abana babo ngo baje kwiga, navyo nyene biriho. Ko abana baba bafise ivyiyumviro vyo kuja kwicira amahera aho hakurya muri Tanzania, navyo nyene reka tuvuge yuko ari gituma. Ariko twagombye kwishikira ngaha neza kugira ngo turabe ico iritituka ry'indero ririko riravako ahanini. Nivyo nibi bavuze vraiment bagerageje Barundi. Izi mvo za politike rero kabaciyemwo barazibagira. Umuntu arashobora kwibagira nibisanzwe. Tubandanye. Raba namwe kuva kuri DPE kugenda kuri DCE kuja kuri diregiteri gushika hasi, abo bose baba araba CNDD-FDD. Mu ntara ya Rutana naho ubugomba akazi ko kwigisha konyene ntushobora kukaronka utari mu mugambwe uri ku butegetsi. DPE umugumyabanga, DCE umugumyabanga, diregiteri w'ishure umugumyabanga. None abantu b'Imana mbwira namwe ibintu bimaze kugenda uko bose akaba arabo muri systeme ya ndero yoreka gutituka gute? Ibi turiko turavuga vyovyo vyari vyoroshe. Akamaramaza mu misi heze kabaye kuri Ecofo Nyabikenke. Ecofo Nyabikenke ku batahazi naha muri komine Gitanga
ni ukuvuga ngo basanze umugabo n'umugore batwara ishure bose. Umugabo yari umudesisi, yari yize erupe, ni ukuvuga ngo yatwara kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Umugore nawe ni umudeseti, ni ukuvuga yuko yize enseignement generale, hanyuma acagira formation pedagogique, murumva yuko acagira diplome y'umudeseti. Ubu nawe agatwara kuva mu w'11 gushika mu w'13. Baranyiganza ishure yose kandi abalisansiye bari ngaho. Mu nyuma rero gabampaye inka ngo muri DPE batuma kw'inama, nuko iyo nama yari y'abayobozi b'amashure. Wa mugore sinza akamufatiriye aca serukirwa na wa mugabo wiwe ngo bahamagare bati diregiteri canke diregtrice wo kuri ino shure ari hehe. Wa mutipe ati ntiyaje, ati mugabo nije naje ndamuserukiye. Bati diregitere w'amashuri mato mato nawe ari he? Ati ni jewe nyene wampaye inka. Ngo bose barabana mu maso batereka ryaraguye manaya. Uwo mugore niwe baciye baha kuba diregtrice kuva mu wa mbere gushika mu w'icenda. Aho yahora baca bahaha uwundi. Nuko iki kintu none abantu b'Imana mwebwe muracumva, abo bantu bose n'abagumyabanga. Umuyobozi w'indero vy'ifata kibanza mu ntara ya Rutana Donere Sishishahayo amenyesha ko bimwe mu vyotuma abana badata ishure ko ariko bufungurirwa ku mashure ivyo bita cantine scolaire. Muti none gawampaye inka ubu Donerese wewe Cishahayo ivyiwe bipanze gute ko ari cegera c'urongoye indero mu ntara ya Rutana? Bimeze gute? Ubu Donerese bamugize icegera kubera ko uwo bari bagenye ngo abe DPE yari deseye wa komine Giharo. Ubu rero mu nyuma birahinduka, niwe yahavuye yagirizwa ya dosiye y'ukwica umwana yitwa Yosuwa. Baca bagira systeme nyene y'ukumunyegeza, murabizi ingene bakora. Murumva yuko Donerese ni cegera c'ujejwe indero muri province Rutana, baranse kumugira DPE. Naho nyene hari imvo. Amakuru y'ukwizerwa twaronse atubwira yuko banse kumugira DPE kubera asanzwe avuka Ibururi, avuka muri komine Rutovu. Ibi bintu rero bavyita agahomera bunwa. Ca kintu bita gutanga uburozi nico ciki nyene. Aha ngo ni mpaka haje DPE w'umusenede defted, ubishoboye nawe bakamwima akazi. Aha handi twagiye turacari mu Rutana gusa. Ikigaba umwarimu adashoboye no mw'ishure abana biwe baba banyuma, ugacuvuga ngo nabe directeur, yoba directeur wa hehe? Mugabo kubera ngo uri mu mugambwe munaka. Mze aha rero nitanje muzehe ngaha. Uwundi muntu wohashira ninde atari umugumyabanga? Agomba bimboregwa, agombe abe umwicanyi, mugabo abe umugumyabanga. Akarorero nakuye umudeseye yatanze itegeko kugira ngo umwana akandagugwe. N'umukuru w'imbonera kure yiyemera. Tora ababishoboye, ubu nta kuza turarondera ngo uri mu mugambwe. Ubu twese turi mu mugambwe umwe witwa igihugu. Turi mu mugambwe umwe witwa igihugu. Mana yanje, ibi bintu ko ari danje. Ivyo ari byose murabona yuko ibivugwa bitandukanye nibiri kuri tele. Kubera ikintu muja kurondera abo mu migambwe kugira mu basheje ibikorwa vy'ubuhinga. Raba ubishoboye. Reka tubandanye nibikurikira akagwara koko kariyo. Umukuru w'inama nshinga amateka wewe abivuga kwiki? Akandi karorero kajanye n'indero. Indero mu Burundi bwose, indero bavuga bati indero yananiranye. Avuze ati Uburundi bwose indero yagize nte? Yansi. Indero yananiranye. Reka ndabisubiremo. Erega hariho abatariko baravyumva. Indero yagize nte?
yananiranye. ati abana bananiranye, ababyeyi bananiranye, ati no mu mashure basigaye baronka amanota make kubera ko indero yananiranye. Camwibaza rero bageze muri za kaminuza ugasanga ubwenge ni buke, umwana agasigara amera nk'uwigwanako. Aha naho harimo ikibazo mu ndero. Ugiye kuraba, abantu bagiye kuraba neza, indero turakwiye kuyihagurukira, kuko icyo ni ikibazo ku gihugu cyose. Narumvise mu migambwe imwe bavuga bati barerera Uburundi. Voilà. Mu migambwe niho bafata ingingo zo kurerera Uburundi, bagira bati umuntu wese azotwara ishure, uzokwigisha wese ategerezwa kuba ari mu mugambwe. Voilà. Hari ikindi muronderaga yemwe? Iyo teme y'ukurerera Burundi, mugabo abo nabo mu mugambwe, hariho n'abandi batari muri uwo mugambwe, nabo boraba ingene icyo kintu c'indero aho bogifatira, nkaho Ombudsman muheza mugafasha mu biki. Mana yanje, nabuze ni anitanje ndamaze kubivuga kenshi, indero ni twebwe Abarundi, indero y'abana bacu ni twebwe. Ariko abo bana bariko barakura bazohinduka abavyeyi, indero batazoba barose nabo bamaze gukura iyo ndero, bamaze gukura ntibazoronka ico batanga ku bana babo nk'indero. Aha nacomotse, akavura karatanguye kugwa, komantere ndayigirira mu ndege. Ndi mu ndege muranyumva? Indege ni nka studio. Aha rero bantu b'Imana, muratahuye neza ko indero mu Burundi yagiye akagirire. Hasigaye ko twitega ingaruka mbi zayo. Iri kwiricwa niki? N'umugambwe. Umugambwe urihe? Ku butegetsi. Nizere ko atawe ndenge ya karimbi, ariko nipfuje ko umurundi wese atahura iki kintu, amenya aho indero iri kwirapfira. Ubu abahejeje amashure babishoboye, abalisansiye usanga bahejeje mu mwaka w'ibihumbi 2014, 15, 16 bararindiriye akazi barahebura. Utari mu mugambwe ntibaraba ngo urabishoboye canke ugizente nturonka. Ubu rero bamwe usanga bariko baragenda muri Afrika y'Epfo, abandi mu Rwanda, abandi muri Zambia, abandi muri Malawi, bariko barigira. Tuzohava twikangura atancabwenge nimwe isigaye mu Burundi. Mwumva iki kintu? Aha ni mu Rutana honyene. Iyi ni intara imwe yonyene, n'izindi zarabaye futi. Murumva yuko hari ingorane zikomeye tudatoreye inyishu dushobora kugira ibibazo vyinshi cyane. Mandela ati ukeneye kwica igihugu ntibikenewe kugitera amabombe. Wewe ni wica indero, ibisigaye uzobona igihugu gitembagara. Dusigaje iki none abantu b'Imana? Ejo uzoja kwa muganga uvugwe na babandi, ejo uzoja muri banke userevwe na babandi, ejo uzoja mu bucamanza uciribwe imanza na babandi. None izi ngaruka mbi tuzozihungirahe? Muratahura ko dukeneye inyishu zihuta? Abanyarutana bayi tuzosubira. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashike mu ishure ry'Abarundi bose turamuhaye kaze. Nimba utaragira subscribe, gem na partage bikore. Ntimwibagire ryasango gitariki 12 z'ukwezi kwa kabiri isaha imwe z'ijoro ko tuzoba turiko turabereka ingene Abarundi twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Ntihagire umurundi azovuga ngo ntazi risango. Imana nibarabe neza.